bakina ibintu bya nkebura nkebura c'est-à-dire murakina hama muriko murigisha abantu kenshi rero twinjirira abamuze twinjirira ku mashuri ku mashuri tukigisha abana yuko wo kwitwara neza ntihagira ababahenda ngo batware imbanyi batifuje ivyo nivyo twakoreramo kandi twarahakoze tukagenda no mu ntuzenya no twarakoranye na seruka nayo nyene twari kwinjira mu ntuzenya mu makambi y'impunzi kuraba nyene tukabigisha ufashwe ku nguvu ingene yitwara ingene anyarukira kwa muganga akikingira imbanyi atifuje akikingira n'ingwara zifatira mu bihimba by'irondoro. Yop niko biba bimeze tuba turi muri mode nkuko mubizi niko kundi nyene ni bitatu Joel canke uko ushobora kunyitwa Joel canke bitatu niko biba bimeze niko mumenyereye ni Rinox TV. Muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye n'umumama benshi ndazi ko muza kumumenya yahoze mu bintu by'amafilme n'ubu mbera kibirimwo ariko sino bivuga ariko benshi muraza kumenya byinshi bigiye bitandukanye nibaza yuko aza ko tuyagira ariko duca dutangura uku urameze neza yego ndashimye cyane gose yego ya tugushimire cyane urana Rinox yakugendeye ariko twakugendeye kubera twashaka yuko ugwaruka rugiye rutandukanye rushobora kumenya byinshi bigiye bitandukanye kumvo zamwebwe nkamwebwe mudukuriye cyane muba mukuriye abandi bagiye batandukanye rero tugushimire cyane yego murakoze urashaka kuramutse bakora dukurikirana ndabaramukije mwese miko murakurikirana kino kiganiro hari abashobora kukubona bakavuga ati Joel no munsi yagendeye umuvyeyi byaje gute ariko bakavuga ati uwo muvyeyi ninde uwo muvyeyi ajejwe iki uwo muvyeyi ni biki ibintu muri Rinox TV uno munsi batuzaniye ni biki ariko tubwire ko nababwira akazina hama duce tugenda idonindo. Ego jewe nitwa Bukuru Spes Caritas nkaba mfise umugabo umwe n'abana 4 n'abuzukuru 2 kandi nkaba ndumuntu akina amareresi kandi ngakunda kugira ibintu by'impanuro. Ego tuze ngaho nyene uratubwiye ukaba uri umukinyi w'amareresi hari ugwaruka rwinshi gwumva amareresi ariko twashaka udufashe akajambo ireresi kaje gute gasigurike. Ireresi no kuvuga harimo ibintu vy'inyigisho nka ntuzenya donc kenshi abantu ntibashobora gukina ikintu batabonye bakina ikintu babonye kugira ngo bagikuremo inyigisho impanuro nka twebwe dusanzwe tuzi yuko ireresi ari donc ni nk'ububeshi kubabikina mugabo akaba ari ukuri kubabiraba gute umuntu arashobora kuba ariko aragira ikintu wewe ukamuzi ngo nintuze ukamuzi ngo niko ateye niko ameze ariko siko abameze jewe ndashobora gukina ndumuntu ameze nabi cyane ariko abantu banzi mu kibano canke mu bo dusanganywe banzi neza ariko mu bariko barandaba bakabona ati ujya muntu arameze nabi kweli afise umutima mubi ariko siko umuntu abari. Ego siko umuntu abari nkuko muhejeje kubisigura duca tuza tubwiye ko usanzwe uri muri byo wanabidusiguriye neza tuze rero kuri Karita benshi banakuzi kuri mama Karita mbere wanatubwiye yuko ufise abuzukuruza bawe tuze kwanza mu bana ufise nabuzukuruza nta muntu yoba yarahisemwe umwuza abuzukuru nta muntu yoba yaragukurikiye akavuga ati telefone anje nkine nkibi mama akina y'amarerezi. Jewe nabitanguye muri 2009 baricaranye n'umwana wiwanje agira 3 hanyuma nkama mbona umva nama ndiko ndamubaza nti ugiye hehe akambwira ngo agiye gukina filme ndamubwira nti filme
bigenda gute, hama aransigurira neza, hanyuma ndamubwira nanjye nzoze kuraba ingene mukina, nanjye ncasanga nagiye ncandagira baca baranyakira ncandakina filime ya mbere yari yantuze ya Suzana twakinye na ntuzenya na kuke. Yego benshi barayibuka mbere yanaryoshe cyane ya nakinye ndi nyina wa Tifu nawe yari kuke. Guheraho naciye ndabikunda. Mbere kuke basanze banamumenyereye yahoze ari n'umuririmbyi, ubu mbere akaba ari akorera no mu bintu by'imbuga ngurukana bumenyi cyane. Yego cyane nujya nyene kuke. Hanyuma numva ndabikunze, mu nyuma nza mbona abantu batanguye kuza baraza bandondera muhira ngo dushaka ngo dukinire iyi sene, nkagenda. Hanyuma bakambwira ati burya rero hariho ikiraka, ati tuzoduga Igitega tuje gukinirayo. Rero aho twagenda Igitega aho twari tugiye gukinana n'abajya bo muri Ninde, ariyo bitwasa kubu ba Munyare n'abandi bagiye batandukanye. Hanyuma iyo ntuzenye yo twakinye n'ubu barayerekana ku manuze ku ma centre de santé. Ahubwo duhagaze aho nyene uratubwiye ko wagiye Gitega murakinana nabo, yari kujyanye n'ijyefe mwakiniye hamwe cyane n'ibijya baba batumiye abantu mugaca mugira nk'amateatre cyane yari filme nyene nyenzina? Oya yari ni cyari gikino cyo gukebura abamama batashobora kuja gupimisha imbanyi bagakoresha imiti y'ikirundi. Kwari ukubakebura kenshi ngo bazohore iyo basamye imbanyi baca bagenda kwa muganga, abaganga bakaba ari bo bakurikirana. Kubera kera ntibagira ntuzenya, hariho abantu badashobora kuja kwa muganga, baca bagenda bakaha imiti y'ikirundi, ugasanga baragize kibazo. Gutyo rero iyo ntuzenya ico gikino yari nka filme, yari nka filme mugabo ikaba ari nk'inyigisho. Ego baracerekana no kuri ntuze no ku mahopito. Ejo bundi narakibonye kuri hopitali militaire bariko baracerekana. Jewe nari umumama agira avuze imiti y'ikirundi. Ivyo ndavyibuka, naho uraba ntiwopfa umenya kubera nari nambaye nk'abarya abamama ba kera, nambaye urubuzu birya bihuzu byatera igiti. Hariho n'abi wanje n'abantu bimuhira bakuyobewe, babiravye hama ati none wewe ivyo bintu wabigiyemo ryari? Nkamubwira nti n'akazi, kubera harimwo n'akanoti. Turumva ko urugendo ari rurerure kuva 2009 urakinye mu filme ya Suzana uri kumwe na Kukeyi, uraduza Igitega barakugomye, uduza Igitega urakinanye n'abajya bakina muri Ninde, haribo basa kubo na Munyare n'abandi bagiye batandukanye. Tuze rero ryani incuro igira kabiri ushoboye kuba uri kurakina nabo bo muri Ninde b'Igitega, wiyakiriye gute ubona uri kumwe nk'abajya abantu? Kubera ndi umuntu yavukiye ruguru, ndazi imico n'imigenzo y'abantu ba ruguru. Cyanegerezwa kwicisha bugufi nkamera nkabo, mbere tukanaganira ukuntu ushobora je ndashobora kugenda ngasanga ahantu bicaye bajya mama ba ruguru, ntibashobore kwibaza ko ari umuntu avuye Bujumbura. Nkagenda nambaye kiya gitambara cyabo na zirya mpuzu zabo, hama ngashika aho bicaye nanjye nkicara tukaganira. Bapfa banamenye ko mvuye ruguru. Bashaka n'ibirato ndabikura nkagenda n'amakuru kujya kwabo, hama tugaheza nkamuganiriza, ngaheza ngahaguruka batigeze bamenya yuko ndi umuntu wa ruguru. N'amarori ndakura n'amahene ngakura, mpfa kubabona gusa tugaca twicara tukavugana, ikiganiro kikamera neza. Utubwiye byinshi bigiye bitandukanye Mama Carita. Rero tuze rero mu nyuma urugendo rwabandanije gute? Uvuye muheze gukina Igitega byarangiye gute? Wacu bihagarika byagenze gute? Oya sinigeze mpagarika ahubwo byaciye binyinjiramo neza biranyinjiramo.
ndinjira mu yindi shirahamwe mbere rikomeye cyane yitwa APCPA, Association pour la promotion et pour la communication par ego iyo nayigumye ko kandi yarakoze cyane. Ucinjiramwe intango urinje mu iyo APC ucinjiramwo ninde yagutwayeyo kuwo munsi wa mbere ibikorwa byagarutse gute nkawe nkuko wari utanguye kuba babyitwa umu professionnel wari utanguye kuba umuntu ari hit cyane byace biza gute? Jewe baranyemera cyane barananyubaha kubera d'abord nari umuntu akuze kandi akabaza akazi ego natwagwa n'umuntu yitwa Adamu na Ntuze na Audrey ego abo rero nibo badukoresha ego bari dufise contrat na Ntuze na Care International twarakora cyane twakoze mu ntara nyinshi cyane. Byiza urumva ko urugendo wotubwira nk'aka historique gatoyi ucinjira mu APC urugendo gatoyi nk'aka historique gatoyi wotwiganira ku mafilme mwaciye mutangura gute mwakina ivyerekeye ibiki iyo contrat ibyo mwigisha abantu byari bimeze gute? Ico gihe muri Care International twakina muri yo contrat yabo ntitwakina amafilme twakina ibintu bya nkebura c'est-à-dire murakina hama muri ko murigisha abantu kenshi rero twinjirira abavuze twinjirira ku mashuri ego ku mashuri tukigisha abana yuko wo kwitwara neza ntihagira ababahenda ngo batware imbanyi batifuje ivyo nivyo twakoreramo kandi twarahakoze tukagenda no mu Ntuzenya no twarakoranye na Seruka nayo nyene twari kwinjira mu Ntuzenya mu makambi y'impunzi kuraba nyene tukabigisha ufashwe ku nguvu ingene yitwara ingene anyarukira kwa muganga akikingira imbanyi atifuje akikingira n'ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Rero sindumva ko ari byinshi tuze rero hari abantu benshi bakurikirana bijya bikino bakina cyangwa mukina bakavuga ati ibi bintu burya birimo akanoti kuri Mama Carita nkuko wabibayemo kuva ico gihe mu mufuko hari injira ikintu canke wabikina kugira winezereze no kugira ukebure ugwaruka nk'abatoyi bacu? Oya twebwe ntitwakina icyo gihe ntitwakora ngo kugira twinezereze. Urabona ndi umuntu w'umuvyeyi ndi umuntu ari responsable muhira ego ibintu byo kwinezereza narabirenganye twakorera amafaranga kandi twarahembwa twarahembwa neza kandi twaragenda tukavumara nk'iminsi 9-10 ruguru baduhaye imiduga baduhaye kila kintu cyose tukakora ku mashuri mu makambi y'impunzi hari akantu wari uvuze ati ibintu byo kwinezereza narabirenze kera tuze rero aho kera hawe ukiri inkumi mukiri bato kera ugwaruka rwa kera n'ugwaruka rw'ubu nkaho ubikurikiranira hafi n'irihe itandukanizo ry'ugwaruka rwa kera n'ugwaruka rw'ubu uri kurabiraba mu kwinezereza? Kera mwinezereza gute? Nivuga jewe ego jewe ingene nakuze nakuze ata munezero nari mfise kubera nakuze ndi imfuvyi nta munezero nari mfise kubera uwo ari we wese niwe yafashe ego mugabo kugira ngo mbone ngo ndiko ndafite natanca hirya no hino d'abord je naje mfise imyaka mike ni Bujumbura mvuye rukuru naje mfise 15 ego mfise 15 ni ya myaka y'ugusamara you adolescent nkuko bakunde kubivuga imyaka je sinigeze ndayigira gusamara sinigeze ngira imyaka y'ugusamara kubera nakuze mbona unyitangira umuvyeyi yanyishinze anyitangira cyane kandi akamubabaza ego akanyitaho cyane nanje nkabona yuko ntomushavuza n'akantu na gatoya sinigeze ndabahirya ego no kwishure nuko nyene je nibera wa mbere kubera namafise
ikintu mu mutima kimbwira kiti raba imbere yawe ntubushavuze ntumugore kubera nawe arakwitaho nta wundi yari senge wanje. Tuze rero ku rundi rwaruka Mama Carita kuryoherwa uko baryoherwa kera n'ukuntu baryoherwa sico kimwe. Nka wewe nirihe tandukanirizo ry'uko baryoherwa kera n'uko ubu baryoherwa? Dutangure kera kwanza. Abana bubu barasamara cyane, hari ibintu bibasamaza, amabuwate, intutsenya, ibintu by'amakaraoke, hari ibintu byo kuryoherwa birenze. Ubunye abana nabo gusengera kurema ubunye bafite ibibazo byinshi. Ubwo ibyaba bihari kera ho ntibaba abamama nka mwebwe ntimuba mwarabijamwo? Jewe nk'abandi bagiye batandukanye, tureke wewe nk'abandi kera, abandi bamama ba kera, hari abandi bamama ubu bakuze bangana nka wewe bari mu myaka nk'iyo yiwawe ya kera, bafise uko kera bitwara bakiri bato, bakiri imiyabaga. Be kera umuntu ari nk'umu adolescent yitwara gute? usanga nyene ari umuntu w'ikirara nyene ukuba mwibarabara nyene ukuyerera mugabo canke ugasanga no umuntu yihaye inzoga, ugasanga no umuntu yihaye ibintu byo kwiryohera nyene, ugasanga kenshi baraniye babwira je nk'ivyo sinanabiraba. Ego naho mbere y'umudamu ivyo bintu sinigeze ndabiraba nagumye nirabira imbere yanje kubera ico kintu cyanyafexe ndi umwana mutoyi. Ego nagumyuko hariho nk'aba urabizi uko nanje ego hariho nk'aba mama bariko bararaba ikiganiro cyo gwaruka, bariko barakurikirana ikiganiro bavuga ati uyu muvyeyi twumvise ibyo ko aratubwira ni ibintu by'inkora mutima. Turafise abandi bakina amafilme agiye atandukanye, imbere n'abamama bafise abana babo bareze canke n'abandi nyene mu yandi mafamiye baba bareze. Nkawe nk'akajambo ubwira abo bamama ni nk'akahe? Ikintu no babwira ubu onye nta buhinga burimwo kugira ngo umuntu arere umwana atari inuze ibiganiro. Ego hariho n'ibiganiro naho muba mwagize ibiganiro unanirwa nta kindi kibe gisigaye atari Imana yonyene. Ego Imana ni ifisi uko ibigenza gusumba twebwe abana b'abantu. Nayo ubundi umwana mutaganiriye ngo mwicarike hasi muvugane, hari igihe mbere munavugana na cyane naho bavuga yuko ari abavyeyi badaha umwanya abana babo, arico gituma abana baca baba ibirara nk'uko benshi babivuga. Birabaho hariho n'abavyeyi usanga bafise ingorane, ugasanga nta mwanya bafise wo kuvugana n'abana babo, ugasanga umwana yitwaye inzira yiwe urumva. Ariko simvuze ngo naho ngo utawufise umwanya wo, naho wowe ufise umwanya ico kintu gishaka kuba kiraba umwana akagira agakora ibyo ashaka kandi muri kumwe kandi muganira umufitiye umwanya. Tuze rero nyezina watwiganiye byinshi bigiye bitandukanye, mbere uraheje no gutanga impanuro kugira mu kanya duce turangiza ikiganiro cacu. Mama Carita nkuko yatubwira ugendo gwe rw'amafilme ubu biriko bigenda gute? Kubera nivyo ariko uratubwira birimo muri vyinshi mukina abantu bakabikurikirana bakigiraho inyigisho zigiye zitandukanye. Ubu bimeze gute iyo ABC plutôt ni APC mwarabandanije bimeze gute? twarabandanije n'ibiciki nkokora kubera nta utumwuga, kandi umwuga wacu si umwuga wo kuvuga ngo hinge ngo nkurondera umutahe ni mu mutwe. Ego umutahe ni mu mutwe. Hanyuma ikindi naco buriya ntuzenya harimo n'intuzenya n'ugufasha umuryango. Ni kuvuga umutware wawe atagushigikiye nta ivyo niwo bikora, kuko hariho bamwe twatanguranye hanyuma
hanyuma hakagera ahantu urabona nka kujyanye muri filime muba muriko murakina n'umuntu w'umugabo akitwa umugabo wawe hariho abashingantahe babo baca bashika bashavura wamvanze wagize iki ugasanga harabaye ibibazo mu matwi jewe ivyo sinigeze mpura navyo kubera ni umuntu yantahura kubera naduga na ruguru ngakorera rwunkamara yindi nkagaruka yarantahura cyane ubwo hariho bamwe batigeze batahura basanga barabivuyemwo bakagira ibibazo mwene ivyonye ariko jewe vraiment ndashima Imana sinigeze mpura umutware yarakuretse ati gumukina ivyo bintu kurahanura yarampanuye kubera mu rugo n'ukwizerana iyo mutizeranye umwe ahabaroye aca yibaza ngo uwundi agiye mu bintu bitamuhesha icubahiro ariko jewe ubwo buntu narabugiriwe aranyubaha nanjye nkamwubaha hanyuma akaba amazi yuko ata bintu vyo gufina canke vyo guca ku ruhande jewe njamo hanyuma arandeka agakora ubu nye ndamubwiye ntiburya hariho umuntu anyakuye nje gukora akazi nagira nahingisha nakubwira kurukira ngo atigenda ndashobora no guhaguruka nkagenda ngakora ico kintu hama nkamutelefona ntiyumva jewe nagiye aha n'aha ndiko ndakora akazi kugwa turafise abantu uno munsi urabona ko nico twobwa ko duca duherezako turafise abantu twobwa yuko tubona yuko bako barakora amamariage bakabana yuko mu ndwi imwe ukazobona baravanye ivyo byose biri mu bintu muhora mukina abantu bakarabira akarorero uno ubuho byabaye ndanse ni byinshi mu bantu nka wewe nk'umuntu wa kera cyangwa wicitegererezo c'abandi bantu niki wohanura abo bantu cyangwa nigiki wokivuga ko ico kintu ko nkamwe bw'abavyeyi ndazi murabizi yuko ingo ubu ziguma zisambuka cyane ituma zisambuka harimo kuba batigeze baganira hanyuma kutaganira aba yamubonanye ibintu muga atigeze amubona mu mutima batigeze baganira ngo amenye uwo ari we bagiye kumarana ubuzima bwabo bwose hanyuma ashitse mu nzu akabona ibyo atari bwamuboneko ni ukuvuga yuko batigeze baganira atigeze babana umwanya munini hanyuma kandi ikindi naco burya umuntu uzenye umufasha mu ivyo muhabwa n'Imana arashobora kuba mwaragendanye igihe kinini hanyuma mu nyuma bikagenda ukundi umufasha umva umuntu mugiye kubakana uwo ukabona yuko mugiye kubakana uje imbere y'Imana ufukame usenge hanyuma Imana igucira inzira kuko nta buhinga bubamwo anya hari ibintu bigoye cyane bisamaza usanga abakobwa benshi biruka inyuma y'amafaranga bakiruka inyuma y'ibintu mugabo batababaza aho bakurikira bari cyangwa akanamuhisha yuko yoba afise urundi rugo yoba yarasanzwe yubatse hanyuma uwo mukobwa amaze gushika mu rugo agasanga afise urundi rugo ahandi hantu hariho n'akantu gaharawe ubu bavuga ngo abakobwa bumvise barose mu diaspora bagaca baheba wa wundi bari basanganye nyarucari ico co ko nka wewe aba diaspora baravugwa gose ntaco kivugako jewe ibyo onye ndabirabisha amaso niho haho nyene hari bisamaza yego hari bisamaza umva ni kwa kundi barakenya hanyuma acabona ati iki kintu cyo nkura muri ubu bukene nogira noheba ahantu ariko nabwo ubwo bukene burya ubukene buba kunuze ubukene buba mu byiyumviro by'umuntu ubukene burashobora kumara igihe gito cyane kubera umuntu akenye uwo munsi ejo arashobora kuronka mu gihe arose uwo bumvikana simpaka ngo mubonanye amafaranga ngo bariho umwirukako oya mu nyuma y'ubwo bukene
irashobora kuza ituze mu rugo ry'amahera. Ego mwumvise ariko aratubwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye byinshi cyane. Ni mama Carita, ni umuvyeyi akora duha impanuro, akora abaha impanuro nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ntitworangiza tutagushimiye, ariko tungire tuvuge utuntu nka tubiri wotekerera ugwaruka hama duce turangiza. Reka n'abamama nkawe igwaruka egome rufise ibintu birusamaza, ariko boshaka bakagira bagaca bugufi bakaraba hirya no hino, bakaraba ingene abantu baheza. Ni ukuvuga iki? Iyo hariho umuntu ajya mu kuryoherwa cyane ugasanga ubuzima burangiye akiri mutoya. Birangira gute? Arashobora kwandura indwara, arashobora canke yaba bigwaye ugasanga arasamaje n'ubundi arabimwanduje. Rero ivyo onye abakiri bato bakwiye kubanza kwitonda, bagaca bugufi, bakarekana n'ibintu bibasamaza. Ni ukuvuga ibintu by'ibiyayuramutwe, ibintu by'inzoga, byo mu kuryoherwa birenze, navyo ni nyene bujyanye n'akaboregwe kabi cyane. Nibyo abakiri bato bari bakwiye kuza bariyubara kugira bashike kure, bashike ahantu twese tugeze. Birababaje kubona kenshi abamuzenya ubunye hariko hapfa abajene, hariko hapfa abantu bakiri bato, hariko hapfa abantu ataho barigeza. Kubera iki? Bafashe wa mwanya bumara igihe kirekire bawukonsoma umwanya muto cyane. Kuba mama nabo batunze abo bana, barakwiye kubegera, baheza bakabavugisha, bakababaza ingorane bafise. Erega burya hariho n'igihe umwana abijamwo kubera ibibazo abona mu nzu canke ibibazo afise mu vyo aba ariko aracamwo. Rero kenshi bamama nimwegera abana mubavugisha, hanyuma mugire mugerageze, kuko sinababwira ni mukore uku, mugerageze kuko hariho n'abagerageza bakananirwa. Abana ugasanga baraciye kuri iyo mpanuro y'abavyeyi, babaye ibirara. Kandi byose babishira imbere y'Imana. Byose babishira imbere y'Imana. Twari kumwe na mama Carita, mwumvi yatubwiye ibintu byinshi. Mama Carita naje ndanyuze. Tugushimire cyane. Hama Linox TV nayonye wogira akajambo uyibwiye nayonye. Murakoze kuba mwangendeye mukanyizera mukagendera. Hanyuma muzogaruke. Ego kandi twizere ko uzoduha umwanya. Okay. Ni kwa kundi nyene mubandanya mugira like na share mbere na partage, hama ibikurikira bizobandanya bimeze neza. Tukaba tuvuze ati bye bye mama Carita, ibihe byiza n'umunsi mwiza mbere no mu muryango ubatura mukiriza. Ego murakoze cyane, namwe muramutse bamukorana. Okay.